mbega iyo uravuga bakumvamwo iki? Barakumvamwo Imana, barakumvamwo ubuntu, barakumvamwo ubuvyeyi. Kuko umuvyeyi nta umuvyeyi kubera yibarutse, oya, umuvyeyi aba umuvyeyi n'umuntu afite imyaka mito arashaka kubonekamwo ikintu c'ubuvyeyi. Kuba model canke kuba umuntu abantu bigirako canke kuba icitegererezo nivyo navuze ko umuntu atavyishoboza. Kandi ivyo ego abantu barakunda kumva bifuje umuntu bivanye nuko ameze, bivanye nuko yambara, bivanye nuko yisiga, bivanye nuko uko avugana n'abantu. Ntuzoba icitegererezo kubera ko wambara neza, kubera ko wisiga neza. Ntuzoba icitegererezo kubera amashure wize. Ntuzoba icitegererezo kubera kumbure kubera uvuka mu muryango wifise. Ntuzoba icitegererezo kubera ubwiza ufise bw'inyuma ku rukoba Imana yakuremanye. Kuko ivyo navyo bibaho, umuntu ugasanga arifujwe kubera uko ameze, kubera uko asa, kubera uko yisiga, kubera uko avuga. Abantu bakumvise bakumvamwo iki? Mbe barakumvamwo ubugwaneza, la douceur, ubugwaneza, gutekereza nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Ndabaramukije mwese abariko baradukurikirana, abari hafi n'abari kure, abamama n'abigeme, ndabaramukije. Nitwa Olive Ntiranyibagira, hama nkabashaka gutanga message ku bamama n'abigeme, abari hafi n'abari kure, bose bariko baradukurikirana. Nk'uko turi mu kwezi kwa gatatu, bikunzwe kuvuga yuko ari ukwezi kw'abamama n'abigeme, ukwezi kw'abamama, abigeme bose n'abamama. Iyo mvuze abamama mba nshatse kuvuga n'abigeme. Ni message nashaka guha umumama canke umwigeme aho yoba ari hose ku isi yose. Hari ukuntu usanga abamama canke abigeme nyene duca mu bihe bitandukanye, ugasanga umuntu ivyo ariko aracamwo biriko biramugira ko uburemere bunini, ugasanga yibagiye n'icari. Ariko nashaka kubwira umumama canke umwigeme, icuri ntigifatanye na gato n'ibihe wowe uri kuracamwo, ntigifatanye na gato n'ukuri uyu munsi, ariko wowe uri ico Imana yavuze kuri. Ndakunda ijambo ry'Imana, bakunda kurisomera abantu bagiye kubaka canke abageni, ariko ryasubiye kunyigisha ukundi. Riravuga ni Itanguriro igice ca 2 uhereye ku murongo wa 4 kumanuka. Haravuga cyane ngo Imana ihejeje kurema ibintu byose. Siryo jambo canke message shaka kubaha, mugabo ndashaka tugishimikize kugira ngo shike ku cyo shaka kuvuga. Ngo Imana ihejeje kurema ibintu byose, yaremye umugabo, irarema ibikoko, ibintu byose Imana yaremye. Ariko ngo iraraba, ngo ibona ngo kuyo muntu bidakwiye ko ashobora kwibana wenyene. Nuvuga ngo umumama canke umukobwa w'icuri, Imana yarabonye ko utegerezwa kubaho kugira ngo uze kuzuza, novuga ngo kuzuza iremwa, kugira ngo uze kuryosha ibintu, kuko ibindi bintu byose byari byahejeje kuremwa. Umumama niwe yaremwe ubwanyuma canke umwigeme. Rero wowe uri udasanzwe, uri umuntu akomeye cyane. Nico gituma message yanje uno munsi muri kuno kwezi kwa gatatu ushaka guha umumama, ivuga ngo wewe wimenye, umenye icuri, umenye ko uri umuntu adasanzwe, hamube icitegererezo ahuri. Reka some ijambo ry'Imana gato tuza kwishimikiza, riri mu gitabo c'Abaroma igice ni 12. Ndasoma umurongo wa 2 gusa. Haravuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Amen. Iryo jambo ndarikunda kubera yuko umumama afise novuga ububasha canke arafise ubushobozi Imana yamuremanye muri we. Turafise ubushobozi muri twebwe bwo guhindura ibintu aho tuba turi. None ndashaka gutumirira wowe mumama, wowe mwigeme, ahuri, haba mu kibano, haba aho ukorera, haba mu muryango, mu ishengero, sinzi aho hantu hose Imana yaguteretse, ba icitegererezo, soit un modèle. Umuntu ashobora kuraba, umuntu ashobora kwitegereza akavuga ngo ndashaka, akumva arakwifuje, akumva
aragukunza kumva hari ico uri kuratanga urashaka guhindura ibintu burya iyo ubaye model urahindura uri umumama urahindura na generation abagukomokako abari inyuma yawe hariho ico baza kuko kesha abantu bari inyuma yacu batwigira ko vyinshi baraturaba hariho umugani w'igifaransa umuntu yavuze ngo sinovuga ko ari umugani na gaslogan bakunda gukoresha mu gifaransa ngo nos enfants les enfants abana tuvyara abana batuvako canke abo tuba tureze ntibatwumviriza cyane kuko urashobora kumviriza umuntu uri kuramuha impanuro n'ivyo uri kuramubwira kora gutya na gutya na gutya na gutya akakumviriza ariko ikintu gikomeye ngo baraturaba ils nous regardent ils nous imitent barimita ivyo dukora barimita ivyo tuvuga barimita imico yacu ibikorwa babona muri twebwe ivyo biratuma batwigana rero ndashaka kukubwira ngo ube icyitegererezo abantu bashobora kwigana ibyo ukora byiza haleluya ube modere abantu bashobora kuraba bakavuga ngo ndifuza ube modere abana bawe bazokwimita abantu bakavuga ngo by'ukuri abo bana bakomoka kuri naka nico kintu gikomeye numva noha nka message abamama n'abigeme muri kuno kwezi kwa gatatu uravye muri Bibiliya hariho novuga ngo uburorero noshobora gutanga bubiri buri different bw'abantu babiri batandukanye mu bisanzwe kuba icyitegererezo niwo vyishoboza ariko kugira ngo ubicitegererezo utegeza kuba ufise ubusabane bukomeye n'Imana kugira ngo Imana igushoboze kuba umuntu yifuzwa n'abantu kuba umuntu agiriye icamariye abo abamuri imbere canke abatunze canke abana biwe canke abamwitegereza kuko urashobora kuvuga ngo je ndacana umukobwa sindavyara ariko hari aho Imana yaguteretse hari abantu muhura hari abantu muvugana nabo bakubona mwiki mbega iyo uravuga bakumva mwiki barakumva mw'Imana barakumva mw'ubuntu barakumva mw'ubuvyeyi kuko umuvyeyi nta umuvyeyi kubera yibarutse oya umuvyeyi aba umuvyeyi n'umuntu afite imyaka mito arashaka kubonekamwo ikintu c'ubuvyeyi rero kugira ngo ivyo ubishobore nta kindi gishobora gushoboza ubishobozwa n'Imana ubishobozwa n'ubusabane urondera ku munsi n'Imana haleluya ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa vyose na Kristo aduha inkomezi mu isanzwe we ntaco wo kwishoboza hariho umumama muri Bibiliya uravye neza ni mwirema Imana itanguye kurema abantu babiri yatanguye kurema yaremye Adamu irema na Eva ariko ijambo ritubwira usomye nyene mwitanguriro ngo igihe cyose ku mugoroba ngo Imana ngo ije kubagendera mu itongo yahamagara Adamu naragerageje kwiyumvira kubera Imana itahamagara Eva ariko ngo yahamagara Adamu ngo ikavugana nabo kubera iki Eva uravye yaba yiribereye ngaho ari mu vyiwe ari mu bindi bintu mugabo Adamu hariho ubusabane yarafitaniye bukomeye n'Imana niwe yadevelopye ubusabane n'Imana cyo gituma Imana yaca kuri we kugira ngo ibagenderere rero ndashaka kuvuga ko hariho n'uwundi mumama no babwira umumama yabaye udasanzwe ni Maria yabaye udasanzwe yari ngo ijambo ry'Imana usomye tubwira ngo yari fiancé kuri Joseph ariko Imana irashaka kumwizeza ibintu bikomeye iciye kuri we niyigeze womengo Imana yari guca kuri Yosefu kugira ngo imutegure kugira ngo imubwire ndashaka kwitiza Maria nkora ibi nibi ndamukoreshe kugira ngo umwana w'Imana azoce muri we ariko ntiyabanje guca kuri Yosefu yaje kuri Maria directement ndashaka ngo mubo wa mama bakoreshwa n'Imana mubo wa mama Imana ishobora kuza igacako kugira ngo ikore ibikomeye Imana ishobora kuza igacamwo kugira ngo ubukuru bwayo n'ubushobozi bwayo bwigaragaze mu bantu Yesu nashimye cyane ndakunda kwiyumvira kuri uyu mumama kugira ngo Imana by'ukuri ce muri we usomye ijambo ry'Imana ivuga ngo umumarayika w'Imana yaraje aramubwira icyo ishaka gukora nawe nyine aragarda secret ntigeze abwira Yosefu ngo umumarayika w'Imana twaganiriye ibi nibi oya ntavyigeze amubwira ariko ngo Yosefu ngo yanamubengeye no mu mpisho muga kwera cari igikorwa c'Imana yakoze ntivyakunze Imana yaragendeye Yosefu ubwiwe nawe mugabo yaciye kuri Maria ndashaka kukubwira ngo wa mu mama we
umumama adasanzwe, umumama afitanye ubusabane n'Imana, umumama arongorwa na mpwemu w'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Uzoshobora gukora ibikomeye, uzoshobora gushika iyo wifuza, uzoshobora kuba umumama agira impact cyangwa azana impinduka mu kibano ahari, mu muryango, abamukomoka ko baba badasanzwe kubera yuko wuzuye mpwemu w'Imana muri wewe. Wemere urondera Imana, usabane n'Imana, uje ahantu uvuga uti ntaco shoboye ariko Imana niyo ishoboza, we ntaco wo kwishoboza. Yesu nashimye cyane. Kuba model canke kuba umuntu abantu bigira ko canke kuba icitegererezo nibyo navuze ko umuntu atavyishoboza. Kandi ivyo ego abantu barakunda kumva bifuje umuntu bivanye nuko ameze, bivanye nuko yambara, bivanye nuko yisiga, bivanye nuko uko avugana n'abantu. Ariko jewe muri uno mwanya sivyo ndiko ndavuga. Sindiko ndavuga ibintu by'inyuma, siko ndavuga ibintu bigaragara, ariko ndashaka kuvuga ibintu by'ibwina, ndashaka kuvuga ibintu by'imbere, ibintu by'indani mu muntu. Ntuzoba icitegererezo kubera ko wambara neza, kubera ko wisiga neza. Ntuzoba icitegererezo kubera amashure wize. Ntuzoba icitegererezo kubera kumbure ko uvuka mu muryango wifise. Ntuzoba icitegererezo kubera ubwiza ufise bw'inyuma kurukoba Imana yakuremanye, kuko ivyo navyo bibaho. Umuntu ugasanga arifujwe kubera uko ameze, kubera uko asa, kubera uko yisiga, kubera uko avuga. Ariko ivyo sivyo ndiko ndavuga muri kano kanya. Ndiko ndavuga mu bintu by'imbere, ibintu umuntu ashobora gutanga, ibintu umuntu ashobora kumva, ibintu umuntu yuguruye akanwa ashobora kugaburira abantu bakumvise, bakumva mwiki, mbe barakumva mu ubugwaneza, la douceur, ubugwaneza, gutekereza nkuko ijambo ry'Imana bitubwira. Umva ndakubwire, ivyo uri kuracamwo birashobora kuba ari ibintu bikomeye. Ivyo uri kuracamwo birashobora kuba ubuzima bushobora kuba bwaranagukubise, ukaba uri hasi kabisa, kuko ivyo bihe navyo bibaho ku mwana w'umuntu. Ugasanga ibihe uri mu bihe byo kurira, ibihe by'amarira, ariko ivyo sivyo identité yawe. Oya, ndashaka kubwira ngo ivyo sivyo bidetermina icuri wewe. Wowe uri Imana yavuze kuri, nturi ibihe biriko biragira impact kuri wewe, biriko birakugaragaza. Ndashaka kuvuga ngo wa mumama wamwigemewe icuri kiraruta cyane ico abantu bo kuvuga uno munsi. Hari abantu kubera ko ico abantu baba bariko kubera abantu bashaka kukuvuga bihwanye n'ibihe uri kuracamwe nyene, abantu bakavuga ibintu bihwanye n'ibihe uri kuracamwe. Ariko ivyo bihe uri kuracamwe sivyo bidetermina, sivyo bidefinisa icuri wewe. Icuri wewe ni Imana yavuze kuri. Uri udasanzwe, uri umuntu akomeye, uri umuntu yaje gukora ibidasanzwe kwisi, yaje kuba umufasha. Uri umuntu, ndakunda ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yari yaremye byose vyaheze, ngo mugabo ngira avuga ngo uyu muntu birakwiye, hari ikibuze, hari ikintu yabonye. Imana yarabonye ko hari ikintu kibuze. Wowe rero udasanzwe, uvuga uri udasanzwe. Naho ho bari umuntu yakubwiye ko atacumaze muri ino misi, ndashaka je kubwira ngo uri udasanzwe. Haleluya, ndashaka kubwira ngo uri udasanzwe. Icuri nikivana nuko bakubwiye ko atacumaze, ko atacushoboye, ko ataco wimariye, ko ataco uri kurafasha. Oya, icuri kirakomeye cyane kuruta amajambo yoba yaravuzwe n'abana b'abantu ku buzima bwawe. Yesu nashimye cyane. Ndashaka kukubwira ngo haguruka muri ivyo bihurimwo, haguruka aho hantu wicaritswe n'ibihe, haguruka aho hantu washizwe n'ico abantu, uko abantu bakubonye bakagushira ku ruhande. Uvuga ngo ndi udasanzwe, wongere uhaguruke, Imana igushoboze. Hamwe n'Imana uzokora ibikomeye. Niko Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Nawe nimba waramenye Imana, ndashaka kugukaburira ko ivyo bihe bitokugira ko impact. Ube model, ube icitegererezo, uvuga ati erega ndi udasanzwe, Imana ndashoboye. Mbega Imana, ego abantu barafise ibyo bavuga, mugabo Imana ivuga kwiki? Imana iravuga ko uri udasanzwe. Uri udasanzwe, uri umwana w'Imana, uri umufasha. Nimba waramaze kubaka, nimba yarabonye ko ushoboye kugushira aho hantu, uba umufasha w'uwo muntu, reka kubesa les bras, reka
kwiyumvira ko ataco wowe ushoboye, reka kwiyumvira ko ataco ushoboye gukora ku bana bawe. Kumbure birashoboka abana bakaba no musumengo abana bari kubabaho ubuzima wowe utigeze wiyumvira cyangwa utashaka. Oya, reka gukwaza rebwa, haguruka uvuge ngo ndashoboye. Imana igushoze, uhaguruke muri icyo kibanza urimwo, ubicitegererezo. Abana bavuga uti turafise mama, bazoshobora gukura bakavuga ati nukuri aho dushitse uno munsi ni umuvyeyi wacu yahadushikanye, hariho impanuro yaduhaye, hariho ibyo yakoze. Narumvise intahe y'umumama ariko aravuga ngo jewe nabonye mama, ngo narabona mama ingene ngo aja musi y'urugo, ngo agasoroma irengarenga akaza akaziteka akazishiramwo umunyu zitagira amavuta akatugaburira. Ngo nanje uno munsi ibihe bigoye ngo ntaco vyombwira kubera ko nabona mama. Nukuvuga ngo wa mu mama we ivyo uri kurakora uno munsi biragira impact, birafite ico biriko birigisha abariko barakubona n'abagukomokako. Bo ndashaka kuguhamagarira ngo ubicitegererezo, ube un modèle. Haleluya. Ubicitegerereza huri, ubicitegererezo mu muryango wawe. Umushinga ntahe yicara akavuga ati vy'ukuri ndafise umumama, ndafise umugore. Abana bavuga ati turafise umuvyeyi, turafise umumama. Wamwigemewe uri mu muryango, kumbura urifura cyangwa uri wo hagati cyangwa uruhereza. Mugabo ndashaka kuha iyi message, ubicitegererezo, ubicitegererezo aho uri, urugeze uriko. Ushobora kuba uri ahantu ukora, reka kuri ako kazi bavuga ati vy'ukuri hano hantu hariho umwigeme, bavuga ati vy'ukuri kuri kano kazi hariho umumama, kuri kano kazi hano hantu dukora turafise umuntu, turafise umuvyeyi. Ubicitegererezo niyo message numva noha abamama n'abigeme muri kuno kwezi kwa gatatu, ngo mu abantu badasanzwe, mu abantu bigira ko, mu byitegerezo, mu abavyeyi, abantu bumva bakaruhuka, abantu bumva bakumva bararuhutse, abantu bahungira ko. Ube umuntu haho ibitugu vyawe, abantu bumva bo ushobora kwihengeka ko bakarira bakumva bararuhutse. Umuntu ashobora kwicarana n'umuntu naho mwo kwicarana umwanya mutoya, mugabo iyo uri kuramubwira ikintu yumva ko aruhutse akavuga ati ndaruhutse. Niyo message numva no haba mama. Uku kwezi kwa gatatu niko ukwezi gusa hari ibintu nama mbona bikantangaza, bwo kumva wo kwambara ibitenge bisa nabandi, bwo kumva umengo munzi wawe ni wewe. Oya, sivyo ndiko ndavuga, byo kumva umengo ni wowe utegeza gufata ijambo ubwa mbere. Oya, ubwo sigo rutonde Imana yaduhaye. Hariho ubutangura, hariho umutwe, niko bibiri bivuga. Hariho nawe uraza ugakwirikira, tukatwama turi musi. Mugabo muri ico kibanza nyene Imana yagusizemwo, aho hani nyene Imana yaguteretse, ndashaka ngo umuntu hadasanzwe uhifatemwo neza, uhahagarare neza ku buryo abantu bose bakwitura, cyangwa abantu bagukwirikira, cyangwa abantu bakuraba, cyangwa abantu bakumva bumva baruhutse ku bwawe. Imana ibahezagire. Amen.